Iyi ni indoto. Hari umunyokuru arimwo ararota abuzukuru biwe bafashwe na so wiwe yabahambiriye imigozi, arimwo arabatwara ahantu hatamenyekana mu ishamba. Wa so wiwe akigera ahantu yaciye ahura n'uyundi mujama, ahita atora babana abahereza wa mujama, hanyuma papa w'abana ahita asubira inyuma arataha. Ino ni indoto. Uyu mubibi arimwo ararota, akimara kurota yaciye ashiduka abuzukuru biwe batwarwa na so wiwe. Iyi niyo filime tugiye kuraba uno munsi. Kubera iki ujya mu nyokuru yarimwo ararota ijya ndoto? Ijya ndoto isobanuye iki? Dutanguranye n'ababana bari kumwe na nyina wiwe. Nyina wababwira ati bana bane mugende kwishuri. So wavuga ati ni munyaruke ubu ntiduhave ducererwa. Ubundi baza abandi bageze ku ishuri. Uno mugabo yabinjije mu modoka batangura urugendo rwo kugenda ku ishuri. Ariko ivyabaye mu modoka vyari ibintu bitangaje. Umugabo yatanguye gutwara imodoka ahantu atari ku ishuri. Abana baramubwira ati kudutwaye ahandi hantu, twe tugiye ku ishuri. Ariko uno mugabo ntiyigeze avuga. Biboneka nkaho ivyabaye mu ndoto bigomba bibe serious. Mama kiri muhira yabonye ifoto y'abana biwe igwa hasi. Yari ikanze cyane. Ifoto y'abana banje kiguye hasi byaramutangaje cyane. Akirimwo aratangazwa n'ifoto yabonye nyina wiwe amuhamagara. Nyina wiwe atangura kumubwira ati mwana wanje, ubu abuzukuru banje burya barakomeye, bari ngaho impabuzukuru banje tuvugane. Umugore yavuze ati abuzukuru bawe bagiye ku ishuri. Mama yatanguye kuvuga ati telefona ku ishuri uvuge baguhe abana, yemwe umutelefone nyuma abana ntibagende ku ishuri muzi kubera narahinda rota inzuzi zitari nziza. Mama nawe yatanguye kwikanga ati nange ndigamuhira mbonye ifoto ikoroka atakintu kiyikoroye. Uno munyokuru yatanguye kuvuga ati yemwe narahinda rota nabi inzoze. Umugore yirukase ku ishuri kugira agende kuraba abana biwe abagarukane muhira. Tugeze mu nzira, wa mugabo yatoye agatambara gatukura atangura agagojiye ku mwana. Umwana yaca abura ubwenge akazimira. Yarabikoreye uno mugabo. Ivyabaye mu ndoto bitanguye kwisubiriza. Ivyabaye mu ndoto vyongeye gusubiramwo. Uno mugabo abatwaye uno mugabo kubera iki afasha abana biwe akabakorera ibintu nk'enibi. Umugore yashitse ku ishuri. Abana banje nabarungike kubera iki muri ko muravuga yuko bataje? Bujyambwe bimwe murafize ubwenge, murashobora kuvuga ngo abana sinabarungitse cyabana nabarungike. Umugore yaratukanye avuga ati nino shure ndariturira mutagizene. Kumbe wa mugabo yatwaye abana biwe mu bupfumu. Sinzi ko nuvuga ngo ni mu bupfumu amakuzimu, yagiye kubatangamwo ibitambo. Uno mukuru wabo bita Malikiya yatanguye kumubwira tukoze igikorwa c'ubugabo, ahwerekanye neza kuri umuntu w'umugabo. Waha ugiye kuronka ubutunzi, uzoronka ubutunzi bwinshi cyane, twebwe nitugira ibintu vy'amanyanga. Kuri ivyo rero tora imbugita ubakebe abo bana bawe nk'ibitambo, batubere ibitambo. Umugabo agiheza gukerera abana biwe abagize ibitambo. Umwamikazi wa kino gikundi yatanguye kumubwira ati mugabo amahita mugize ni meza. Kuri ivyo rero bana babo bamaze kubagira ibitambo, ariko ntabwo bazokwigira bazigwa. Tuzoguha inzu tuguhe ubutunzi, ariko muri iyo nzu tuzoguha hazoba harimwo bano bana nibishakirwa ko umuntu wose azobabona. Niwe wenyine uzoba wemereye kubabona, nibishakirwa umuntu wari wese azobabone. Umugabo yageze mu rugo batanguye kumubwira ati abana wabashize hehe? Abana niwe wagiye batwaye ku ishuri. None uciye utangura kugira nti umugabo yaratukanye aravuga cyane, avuza induro ati jewe abana nabajanye ndabishikiriza ku ishuri, nabahaye abarimu, nashitse ku ishuri abana bagenda ku ishuri ndabibonera. None mwe muza kumbwira gute ngo abana ngo sinabashikije ku ishuri? Nimba mufisi yo mwabatwaye rero murabimbwira. Ni vyame ndakunda kuvuga ati ingo ikurira umwana ikakurusha kurakara. Ariko wibuka uno munyokuru arota inzozi yuko uno mugabo yabatwaye kubatamba. Nuko yavuga ati tugende ku mupfumo kugira tubirebe neza, niba wabatwaye biraza kumenyekana. Bafashe umwanzuro wo kugenda ku mupfumo kugira bagende kubibaza neza. Ariko wa mwamikazi yaciye yitanga agenda kubwira umupfumo ati hari abantu baje kubaza. Ukuri ivyo bisabutse kubahenda kubera yuko umuntu baje kubaza
kugira bamuvumbure n'umuntu wanje kuri bwo uze kuraba uburyo uza kubabesha. Yavuze ati yego ndavyumva. Bakihashika wa mupfumu wibuke Mariya yatanguye yamubwiye ati abantu baza uze kugira nte uze kubacanganya. Agishika umugore batanguye kumwakiriza umuriro. Ndakubona wa mugore we wafashe abana babo batanga ibitambo, none amaraso yawe yuzuye ikibi. Umugore yarikanze cyane, wibuke nta kintu na kimwe azi, ajare ko nta kintu nakoze, ariko mupfumu yarakije umuriro arwaza. Umugabo nawe kumbe abana banje wabatanze ibitambo, ukacuza kugira ya urazi ngomba ndakwice, ngomba kujya nta kuno abana banje wafatuka batanga ibitambo. Ariko wibuke umugore nta kosa afise n'umugabo. Uno mugabo akimara kubona umengo umupfumu aramuvugiye, yahise amenya yuko ibintu bimeze neza ari uw'iwabo. Umugabo yatoye ubuzigo bw'umugore ararusha. Umugore yahise yirukanwa, bamusohorera ubuzigo bwiwe. Ariko haheze iminsi mikeyi, wa mugabo raba inzu asigaye abamwo, yatanguye kugura inzu zihambaye, inzu z'agaciro cyane. Ubu amafaranga biraboneka ariho. Bagabo kora akazi, mbega mwe muhira nta vyana mufise bibasumbwa ngo murabe ngo mubitange. Wa mugabo acinjira mu nzu amaze kugura, yasanze mu Marikiya atangura kumwibutsa ivyo yamubwiye. Amwibwira ati ya mivyimba y'abana bawe twamaze kuyishikana muri ino nzu, rero bisabwa urabe ntihagira umuntu umwe azokwinjira ngo ayibone nk'uko twabikubwiye. Mbajya abana nibamara kuzikwa wewe uzocupfa, ubuzima bwawe niho buzoca buherera. Umugabo yatanguye kurondera inzu yose kugira arabe iyo mivyimba irihe. Akigera mu cyumba kimwe yarababonye, yabonye babana biwe ahantu baryamye. Yarikanze ibintu abagabo barondera itunga kuneza no kunabi. Agiye mu cyaro yabonye wa mugore wiwe ari mu cyaro yikore n'utuntu tudukwidukwe, agendera mu ruve witirabura umudoho, agendera nk'umugabo asigaye yarakize. Umugore byaramutangaje. Wewe bishoboka gute? Nyuma y'imizinga mikyaduhebanye wewe ucugira amafaranga nkuko ugize nawe niwe wantera umwako. Urazi wewe inyenyeri yawe ntiyaka, wewe inyenyeri yarazimye, nta kuntu ari kubana nawe ngo shobore kuronka amafaranga. Wewe kwanza wantera umwako, uri umunyamwako. Raba waragiye gatoya gusa nahise ndonka amafaranga. Mama we umugore yarikanze. Umugabo wanje rose ubutunzi mwana nk'uko gute. Umugore agitageze mu rugo yabonye babana biwe batangwe igitambo. Abana bamubwiye ati twebwe ngatuza twaratanzwe ibitambo, imivyimba yacu iri mu nzu mwa papa, kuri ivyo rero ntushobora kudukorako, twe tumeze nk'imizimu. Umugore yagiye kuyambira abana bahise bayonga baja inyuma yiwe. Abana batangwe kumubwira ati kugira twebwe tuzoruhuke uragenda utora imivyimba iri mu nzu ya papa heruka kugura uzoduzike n'ibintu bizogenda neza. Umugore akimara kumva ko umugabo yatanze abana biwe kugira ronke itunga yarasaze. Abana banje uzibera wabakoreye ya umugore yararakaye cyane. Umugore yarashavuye, ndamufashe ndamwica. Yarashavuye agirisha vugishi hamwe ashobora no kuzimira. Araraba birukase kuzana amazi bamumeneko. Umugore akivyuka nta no kwicarana gatowe akironka kenge, yahise atora ipanga ujya mu jingi ibintu yagoze. Hano naho umwana yaje kuraba nyina. Umwana wanje ujye mugore kumbe ni wagutera umwaku, niwe yagutera umwaku. None raba wavanye nawe, none raba nguriye n'utuntu mwana wa kumbe ntibazi kinyuma hari harazi ipanga. Umugore yaraje ahita yiruka. Umugabo akimubona yarirukansa. Umugore yirukansa umugore yirukanshije umugabo. Umugore yabonye umugabo amusize ahita aragaruka. Wewe rero mama bukwe reka manze ndagutore. We nta kuntu umugabo wanje yaza gafata abana banje akabatamba, nawe uyu munsi niwe ngerantwaye. Umugore yarakaye. Umugore yafashe imodoka yajemwe umugabo wiwe yinjizamwe nyirabukwe ahita atwara. Bagishika ngaha bibajindingije kumbe muhiri wabo babonye ndingije bibaza ni wa mukuru waceje kuturaba, ariko basanze ari wande azanye nyirabukwe n'igipanga amushirako. We ni mumurase. Umugabo yazanye nyina wa polisi mumurase, agomba nyicire mama wanje ujya mugore nakwize. Umugore yatanga ati umugabo wanje yatanze abana banje bitamba, kuri ivyo rero nanje nyina we ni makada mwice.
babonye umenga arimwe arabisha bahise bamurasa ku kuboko nyira w'abana. Akimara kubona mengo hajemwe amasasu yahise yirukanka agenda ku mugenzi wiwe atanga kuvuga ati umugabo wanje yafasha abana banje abatanga ibitambo. Kuri ivyo rero ni makanzi yihorera nta kuntu umugabo wanje ashobora kungirira ibintu nkene bijya. Uyu mukobwa mugenzi we yatanga kumubwira ati munugira ubwoba jewe hari ikigwi c'abarozi ninjiyemwo. Kuri ivyo rero ngoma ngende ndagusabire umwanya kugira nawe uzoshobore kwihura ugende umugabo wawe uzomwice. Umugabo wawe akorana n'imidayimoni nyimba abana bawe shobora kuba yabatanze ibitambo bisigura ko afise imbaraga zidasanzwe. Wa mugore yaje gusabira umugenzi wiwe aje kumusabira kugira ngo bashobore kumwemera mu burozi. Ariko Malikiya kimara kubaza neza tuwo muntu ameze gute iki niki Malikiya yahise amenya yuko ari wa mugore wa mugabo. Malikiya yahise atanga itegeko kuri no ati rero uwo mugenzi wawe bisabwa umugire igitambo turamukeneye. Yarikanze ndamugira igitambo gute kandi nengiye kumuvugira kugira mu mushire mu kino kigu cyacu. Malikiya yaravyanze avuga ati ujya muntu turamukeneye nico gitambo dukeneye. Kuri ivyo rero uzomuzana umugira igitambo vyanse niwe uzocuba igitambo. Umugore yarikanze nanje kumusabira umwanya none nivyo bimbaye ko noneho ubuzima bwanje burabigiramo. Aha tugaruke kuri no ruhande abana baje kubwira nyine we bamuteguza ati ujya muntu witwa inshuti yawe agomba ze kuza kugutamba. Kuri ivyo rero hari inshinga ribuze kugutera muri ico gisebe cyawe avuga ngo abari mwarakuvura ariko aza kuba ari mwagushira ntibitevye. Wa mugore yashitse mu rugo ari mwanategura ibishinge kugira aze gutera inshuti yiwe ariko akigerayo byamubaye ko nivyo nyina yari amaze kuburirwa n'abana biwe bamubwiye. Mama yahise atwagwa n'abana biwe ku mugabo wiwe. Abana batangura kumubwira icumba barimwe kugira mama wabo ashobore kubatura abazike kugira roho zabo zishobore kuruhuka. Bamutwaye mwaso wiwe bamwugurura n'imiryango. Bano bana ntibafise ibibaraga bashobora kukugururira n'umuryango. Ubona imiryango bayuguruza ibibaraga nyene ntushobora no kubimenya. Mama yinjiye mu nzu ahura n'umugabo wiwe ngomba ndakudiye ariko umugabo ahise amwopeka we ugomba ugira iki wizanye muhira wizanye nawe nenda gukeneye reka ahubwo nawe miti ndakugira igitambo nawe ndagutambe mu bandi. Aho urushobora kuza kwanikira amenyo. Nyina nawe bamutwaye mu cumba cyo gutambiramwo na nyina niyishanze mu bibazo. Umugabo yatanguye gusaba nagomba kino gitambo canje mucemere. Yatanguye gusaba amasengesho yo kugira igitambo cyo bacemere. Umugabo yaje gutamba igitambo agishaka gutera igitambo kumbe nyine umugore yaragekano ahita mukubita umugere wa hahantu ahita tura n'igita ahita amujomba. Umugore yafashe umwanzuro wo gutora abana biwe arabatwara. Umugabo nawe yajino mwa Malikiya yatanguye kuvuga ati umugore wanje yanyatatse yafashe abana yabatwaye. Kuri ivyo rero nagomba umfashe sinshaka gupfa nukuri ishaka kubaho ubutunzi ndacabukeneye nkeneye mbeho neza. Uno mu Malikiya yatanguye kumubwira ati kugira nshobore kugufasha bisabwa unyemerera ikintu kimwe gusa. Bisabwa undongore mbo umugore wawe hanyuma niho nza gushobora kugufasha kugarukana imibiri yabajya abana. Umugabo yahise avyemera ati ndemeye ndakugira umugore wanje kugira ushobore kumfasha muri bino bibazo. Wa Malikiya kubera ibibaraga vyinshi afise yahise atokera mu nzira wa mugore arimo aracamwo. Ahitangwa ati nkene yabo bana n'umugore yashaje kwigira vyinshi agiye gutora ibuye ngamutere. Ibuye wo litera gute Malikiya yahise akubitwa ikintu kimwe yahise akubitwa ico bitwa ibomu. Yahise atangura gusara abo musazi nuko ahitatwara babana. Umugabo akimara kubona ko yatabawe n'uyu Malikiya yahise agenda mutwara mwanyina wiwe kugira ashobore kumwereka nyina wavuga ati mama raba natoye icombo gishasha. Uyu niwe mugore wanje ngiye gutwara. Nyina wiwe rabo bugera umuntu tungana mwana wanje niwe ugiye kugira umugore. Nyina wiwe ntari mwaravyumva nta kuntu yumva yuko bangana niwe agiye gutwarwa n'umuhungu wiwe. Mama uyu niwe nkunda n'izinyamari zose burya butunzi bwose mfise n'uyu yabumpaye. Kuri ivyo rero afise akamaro kanini nya mu buzima bwanje ndamwizeye. Nyina wiwe ntavyo yavyumva yaratukanye kubera iki mwana wanje burya urafise ubwenge raba ikintu buryo kingana raba
kintu kingana nk'uko we nawe wa mugore nta n'ubwango umugore yaratukanye amumena ko n'amazi umwana aravuga ati reka mama n'umuntu we n'umuzi webuke wari mwaracokoze ni Malikiya n'umukuru w'abapfumu anyimba no vuga abapfumu ijini rikuru yabonye nino jini umengo rimwe agahita rimugira impumyi uno mu mama nakubwiye uno muntu ni hatari wewe ibintu wamurakira nibiki na mama yari ikanza bino bintu bimbaye ko nibiki tugaruke kuri no ruhande abana baje kuvura nyina wabo nyina wewe yari ikanza hano hantu ndi nihe bano bana batangwe kumubwira ati ujya muntu yari yakoroze akuhuma amazi akugira umusazi kuri ivyo rero twe turagutabaye kandi ntushobora guhangana nawe twebwe tugomba dukoresha umubiri wawe kugira twebwe nitwe dushobora kuhangana nawe we ntushobora guhangana nawe wewe uri umuntu abana bahise bitiza umubiri wa nyina wabo binjira mu mubiri wa nyina wabo ubu na nyina wabo rero biboneka yuko afise imbaraga zidasanzwe wa mugabo akimara kubona umengo nyina wiwe yanse kugira kubaho mihezagiro y'ubukwe bahise baza gukora ubukwe bwabo mu kaburi ariko bajyamye rabuyo kantu nimwo rurapfa umugabo yari kanze ijo nigiki ivyo nigiki cyo nigiki uno mugore yatanguye kumubwira ati tuza uyu niwe Malikiya iyi niyo nzoka impinguvu uyu rero iyo ngomba gukora urukundo iyo ngomba dukorana iminaru yabanza kamvamwo hama nkabona gukora ibintu kubera sishobora gukora ibintu andimwo uyu muntu rero niwe ampimbaraga zose ubona mfise ntamufise ntacyo noshobora niho tuca tumenya ibanga ry'ujya Malikiya uno Malikiya imbaraga zose azikura kuri ino nzoka kuri ivyo rero yavuze ati jewe ino nzoka ni impingovo batanguye gukora ivyabo ariko bakiryamye mwijoro wa mugore umwe wibuka abana bamurimwo ashobora kuyonga ashobora gukora ibintu byose kunyika yahise azatora ya nzoka ubu Malikiya nta n'uruguvu na rumwe afise akivyuka mu gatondo inzoka yanje yo mwamikazi wanje ari hehe umugore yarabuze ubwenge yarashuha wibuka uno mwamikazi adafise ijya nzoka ntacyo ashobora gukora yakiriye telefone nyimbuke n'inzoka yawe nange nzanira abana banje ahantu wabashize kugira nshobore kugwa inzoka yawe usubire kumera nk'uko wari umeze uno mama yavuze ati ntangura ndaguha byose umugabo akimara kumva yuko Malikiya agomba atange ijya mirambo ngo ayishire hariya ngo bikunde hano nk'inzoka yiwe yahise atwara abana batwara ku yundi mupfumu we ntushobora kubona bano bana we ushaka kubatwara kugira ngo ambanire umugore akimara kubona byanse yahise atwara imbunda atangura kumurasa kugira ngo bikunde inzoka ayiro ariko ko yarasa amasasu yaridunda we tukavuganye nzanira abana banje nawe ndaguha inzoka yawe cyuzana ibintu by'ubujinga reka renda kwereke yuko ibintu byose bishoboka yatoye uruyoka agenda kurubomanya ku mabuye rupfe Malikiya ababuze nguvuko tugaruke kuri no ruhande yararuturiye Malikiya yari kanzu bunambaraga nimwe asagafize ukwijya nzoka yasha na Malikiya yagumyasha wa mugabo yatwaye abana ku yundi mupfumu kuri wa mupfumu umwe wa mbere ariko akihashika bahise umupfumu bamuyonza bahise bamwica ibyiwe biherera ngaho umugabo nawe ahari uko bavuze yuko abana nibaziko azocapfa nawe byatanguye kumugira kimbaro ngaruka uko abana biwe bazizwe niko n'umugabo yatanguye gusiga ubuzima atangura kubwira nyina we ati mama naraguhenze burya butunzi bwose nari mfise natanze abana banje yo nyina we yari kanze nyina we ntiyavyemera ujya mu kazana wari mwaramubwira ariko nawe yarabimwibwire mwana wanje kubera iki wakoze bino umugabo yari icujije cyane hakiri ngaho wari umugabo yaje haze mu kiviye witi kimeze neza tangura kuvuga ati umugabo wawe akiriho ubutunzi bwose yarafise yabwanditse ku mazina yawe kuri ivyo rero bisabguze ubu ni wewe ufise ubutunzi bwose umugabo wawe yarafise mbega mwe muri murana ino filime mwimvira ko n'umugore yemeye ubutunzi bwavuye mu bitambo vyavuye mu bana biwe ariko cyo kubwira coco uno mukobwa yarabyanse yavuze ati ubwo butunzi bwavuye mu maraso y'abana banje sishobora kubwemera mbega ari wewe ari kubutora ciao bye bye kora subscribe urakoze kura bacuti yanje hamwe mu rugendo rumutima Inzugi TV yabazaniye inkuru nziza cyane n'umunezero mwinshi Inzugi TV koma turi kumwe turakurana
故事。